Ndasubiye kubipfuriza ibihe vyiza banywanyi bacu mudahwema gukurikira ino chaîne yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Muri kano kanya tugiye kubagezako amakuru yihutirwa cane ariko aragarukwako ngaha mu gihugu c'u Burundi. Muri ano makuru turaza kubabwira inama ikomeye cane yahuriyemwo ibihangange i Gitega, vyari ibihangange vy'abajenerali ndetse n'abandi bakomeye cane bamwe bita ibihangange muri CNDD FDD ndetse no mu burongozi bw'igihugu c'u Burundi. Turaza kugaruka ku bijanye na kudeta iriko iranugwanugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse n'indyane ziri mu bategetsi b'u Burundi. Ngo Perezida Evariste Ndayishimiye biragoye cane ko yahabwa ikindi kiringo kugira ngo arongore igihugu c'u Burundi. Turaza kubigarukako mu buryo bw'idonido cabikoze ivyabereye muri iyo nama nk'uko amasoko yacu abivuga, akaba ari ibintu bihambaye cane aho abategetsi bamwe na bamwe cane cane abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye baba batangiye gusha ubwoba. Turaza kubabwira amakuru akomeye cane ariko aravugwa kuri ivyo vy'icuka cibi gishobora no gushitsa igihugu c'u Burundi kuri kudeta irashobora gukorerwa umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe ivyo yasabwe n'ibihangange yaramuka atabishize mu ngiro. Turaza kubigarukako mu buryo bw'idonido. Turaza kugaruka ku makuru ahambaye cane nayo nyine anateye ubwoba, ibijanye n'abafashwe bashaka kwica umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo, ndetse tuze kubabwira ko ayo makuru avugwa mu bijanye n'abo bantu nyine bafashwe bariko baracura uwo mugambi wo kugandagura intwazangabo nkuru canke se urongoye igisirikare canke se ibiro bikuru by'igisirikare c'u Burundi General Prime Niyongabo. Ariko nanone tuze no kugaruka kubafashwe canke abahamijwe no kuba baragandaguye umuhisi General Adolphe Nshimirimana. Muri ano makuru vyose turagenda turabigarukako. Ibi n'ibintu twakubwiye mfunyapfunyo turaza kugenda turabigarukako mu buryo bw'idonido bw'ano makuru kuko nari mpejeje kubikubwira. Reka no makuru yacu tuyatangurire kuri iyi nkuru ihambaye cane y'ibijanye n'amakuru akomeye cane avugwa ku bijanye n'umurwi nyine warungitswe mu mabohero kugira ngo ukurikirane ibijanye n'imanza z'abaregwamwo ivyaha bikomeye cane, harimwo n'imanza za politike cane cane bikekwaho gucura umugambi wo kugandagura umuyobozi mukuru w'igisirikare c'u Burundi General Prime Niyongabo, ndetse n'abahamijwe ko baba baragize uruhara mu kugandagura umuhisi General Adolphe Nshimirimana. Reka hano makuru nyine tuyatangure gutya. Hari umurwi wagendeye amabohero menshi unasubiramwo kwiga amadosiye y'abapfungwa ba politike n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi. Gitega muri 2025 kw'igenekerezo rya 27 Munyonyo hari umurwi uheruka kugira urugendo mu mabohero menshi y'u Burundi. Mu bapfungwa babonanye n'uwo murwi harimwo abagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega, umurwa mukuru wa politike. Kubw'ibivugwa n'abapfungwa nyene, uwo murwi warasuzumye dosiye y'umwe uranavugana n'imirwi itandukanye y'abaciriwe imanza. Tukaba twabwira ko ngo harimwo abakurikiranwa ku mvo za politike no kugabanya umutekano no guhungabanya umutekano w'igihugu. Bashitse mw'ibohero rinini bafise amadosiye mu minwe, umwe wese yarumvirijwe bivanye n'ivyo yagirizwa nyine. Batubwiye ko bashaka gusubiramwo kuraba amadosiye n'abamaze gucirirwa imanza, niko umwe mu bapfungwa yabwiye isoko ryacu dukesha ino nkuru, agatomora ko nyine uwo murwi wamaze iminsi myinshi muri iryo bohero rya Gitega kuko amakuru adushikira abandanya bivuga.
abagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi abo mu rubanza rwa General Adolphe Nshimirimana no kugerageza kugandagura Niyongabo nabo nyine barumvirijwe. Kiretse abagirijwe kugerageza gutembagaza ubutegetsi baciriwe gupfungwa kuva ku myaka 5 gushika gupfungwa ubuzima bwose, tukaba twababwira ko mu Burundi andi masoko yacu yaronse abemeza ko uwo murwi wanasuzumye amadosiye y'abapfungwa bavugwa mu bwicanyi bubiri bukomeye. Igandagurwa ry'uwahoze arongoye igendereza ry'u Burundi Generali Umuhisi Adolphe Nshimirimana yishwe atewe igisasu muri Myandagaro mwaka wa 2015 nyene, ndetse no kugerageza kugandagura mu kwezi kwakurikiye umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare Generali Prime Niyongabo. Uwo murwi woba waranasavye kandi amadosiye y'abapfungwa bafatwa ko ari abapolitike canke bagirizwa kubangamira umutekano w'igihugu c'u Burundi nyine. Bamwe bigeze ko hazoba kugabanirizwa ibanu canke bakarekurwa, nivyo uwo murwi nyine urimo. Batubwiye ko bariko baragerageza kuraba amadosiye yacu kugira bafate ingingo, niko uwundi mupfungwa yabwiye isoko ryacu. Ikigongwe canke ikigongwe gishobora gutangwa n'umukuru w'igihugu kirashoboka kuri aba ngaba. Buri mpera z'umwaka birazwi yuko umukuru w'igihugu arashobora gutanga ikigongwe canke akagabanya ibihano bisabwe canke bimuvuye ko ubwiwe. Abenshi mu bakurikiranira hagufi babona ko Evariste Ndayishimiye ashobora gukoresha iyo ngingo kugira atange ubutumwa bw'ihumure. Muri iki gihe ivyegeranyo vy'igihugu na mpuzamakungu bivuga ko icuka ca politike kitifashe neza. Mu Burundi ingorane zo mu mabohero ziracari nyinshi, aho amabohero usanga afise ubushobozi bwo kwakira abantu 4,294 ariko ugasanga arimwo abapfungwa barenga 12,000. Amwe mu mabohero ararengeje nyine ibice 300% vyabo yategerezwa kwakira, bigatuma abantu begerana cane, indwara z'ivyaduka zigakwiragira. Coba ari igikorwa ca politike canke ikimenyetso mu gihe igihugu kinegurwa mu bijanye no kubuza gushikiriza ivyiyumviro mu bwisanzure. Amashirahamwe yigenga ariyamiriza amanyanga hamwe no kudakoresha kumugaragaro gushira mu ngiro ingingo zo kugabanya ivyo bitigiri vy'abapfunzwe. Muri uwo mwanya nyene igisirikare kiranagirizwa kwica abanyamurenge mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ivyo igisirikare c'u Burundi kiravyiyamiriza kure, nubwo abo banyamashirahamwe nyine ndetse babandanya kuvyagiriza igisirikare c'u Burundi. Uburundi bwarungitse abasirikare barenga 10,000 mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo gufasha FARDC n'imirwi yegamiye leta yitwa Wazalendo mu ntambara M23 igenzura ibice bikomeye muri Nord Kivu na Sud Kivu. Kubw'abapfungwa benshi twavuganye, ico umukuru w'igihugu yokora cogira impinduka zikomeye cane. Twiteze ko ubu hari ikizohinduka, niko bivugwa n'umwe mu bapfungwa ba politike babonye ibijanye n'uwo murwi wari uriko urakora
ivyo byose muri iryo bohe. Yandi makuru kwari twababwiye yuko turi buze kubabwira ku nama y'abajenerali ndetse n'ibindi bihangange byo muri CNDD FDD yakoraniye Igitega iriko iraraba ingene igihugu c'u Burundi gitwawe muri kino gihe ndetse n'ico bamwe n'abandi bariko barabivuga ko cane cane ariko bakaba bateranye mu kuvuga yuko hari abategetsi bariko barigenza nabi mu gihe muri CNDD FDD basanzwe bumva ibintu kumwe ndetse n'ibitariko birabonerwa inyishu bigatorerwa inyishu kumwe bateranye. Iyo nama rero akaba ari inama ikomeye, aho iyo nama ishobora kuvamwo na kudeta mu gihe abo bategetsi ivyo basavye Perezida Evariste Ndayishimiye bitashirwa mu ngiro. Ica mbere yuko tubabwire ibijanye n'ivyavuzwe muri iyo nama, reka tubanze tugaruke gatoya ku bijanye na General Arenguiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. General Arenguiyome Bunyoni na n'ubu ngubu aracyari mu bitaro, ariko nanone amakuru akabandanya avuga yuko aremvye cane. Uwo yahoze akomeye cane akaba ari no mu bihangange bikomeye cane muri CNDD FDD, akaba yaranaterereye byinshi cane nubwo hari bamwe bavuga ko ari na byinshi yishe. Kuri ubu ngubu asharirikanye cane na nyene cubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu Arenguiyome Bunyoni ntago vyifashe neza kuko yashitse mw'ibohero aragwara cane, aho kuri ubu ngubu abaganga bamukurikirana babandanya kuvuga yuko General Arenguiyome Bunyoni aremvye cane. Kuri ubu ngubu ararwajwe n'umukenyezi wiwe ndetse n'abana, aho agwariye haracungerewe cane. Hari abaganga bafise ubumenyi bukomeye cane ku bijanye n'indwara General Arenguiyome Bunyoni arwaye. Ariko impamvu mbanje kubabwira ibijanye n'iyo ndwara General Arenguiyome Bunyoni, reka mbite tsimbira kuri ya nkuru nyine ijanye n'iyo nama yakoranye. Vyavugwaga ko cane hagarutsemwo General Arenguiyome Bunyoni ko Perezida Evariste Ndayishimiye ngagomba arengere ibiriko birabatandukanye na General Arenguiyome Bunyoni, ngamurekure asubire mu muryango wiwe, kuko ngo nimba ari ivyo bapfa kuri ubu ngubu General Arenguiyome Bunyoni yoba yarahejeje kwiga akaba yarekurwa, nk'uko vyahozwe bivugwa yuko nawe nyine yagize uruhare runini cane kugira ngo igihugu c'u Burundi kigere aho kiri muri kino gihe. Perezida Evariste Ndayishimiye ivyo adakozwa. Abo bajenerali barebeye kumwe ibijanye n'ingene igihugu gitwawe kuri kino gihe, n'ubundi hakagarukamwo ko hari umujenerali akomeye cane ariwe Perezida Evariste Ndayishimiye ngo atariko arumvikana n'aba-CNDD FDD kuvyo bumvikanye bamuha gutwara igihugu c'u Burundi. Muri ivyo ngivyo harimwo yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arapfunga abajenerali bakomeye cane bahereye kuri General Arenguiyome Bunyoni, aho babona yuko afise intumbero kugenda arakuramwo kamwe kamwe, gutyo rero ko batabandanya kuvyihanganira. Bamusaba gufungura General Arenguiyome Bunyoni, ndetse ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu bakavuga yuko ibintu vyayangaye ko n'amakungu yatanguye kubona yuko igihugu c'u Burundi kirahatemba, koko navyo bikaba bigaragara mu gihe igihugu kitabonekamwo igitoro gihagije, kibonekamwo amazi, umuyaga nkuba ndetse n'ibindi bitandukanye. Kuri ubu ngubu igihugu c'u Burundi kikaba gishirwa ku mwanya wa nyuma w'ibihugu bikennye ku isi. Ivyo ngivyo vyose rero bakabona yuko bitakomeza kugenda kuri aho, kuko igihugu c'u Burundi gifite aho cyavanwe ndetse gishobora no gushitswa ahandi kure. Ari byo abajenerali bavuga yuko kugira ngo ivyo bishikwe ko ari uko batahiriza umugozi umwe, ariko nanone bakababazwa n'inyifato z'urongoye igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye, aho avuga yuko ibintu byose avyishoboreye nyamara vyarayangaye. Kuri ubu ngubu abarundi bakaba babayeho nabi. Muri iyo nama nyine bavuze yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agomba kumva abamuhanura ndetse akumvira
ibijanye n'ivyo bariko baramuhanura bitagenda gutyo, bakiga izindi ngamba zikomeye, aho nyine muri izo ngamba hashobora no kuvamwo kumukura ku butegetsi kugira ngo barabire hamwe ingene igihugu casubira gukurwa mu manka bisa nkaho kimaze kugwamo. None Perezida Evariste Ndayishimiye ari buze kumviriza ivyavuye muri iyo nama canke nyine arabandanya avuga yuko ibintu vyose abishoboye? Ico bikoze Perezida Evariste Ndayishimiye arageraniwe mu gihe ibihangange kuri ubu ngubu vyahagurutse vyafashe ingingo. Mu kandi kanya turaza kubabwira ibindi byabaye muri iyo nama, tuze kubabwira n'andi makuru ariko aravugwa hirya nino, tuze kubabwira abatumije iyo nama, ibihangange bikomeye vyagize iciyumviro gikomeye vyagiye birashikiriza, ndetse n'ibindi byinshi biriko biba biravugwa hirya nino. Ico bikoze nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, fyonda ko ubonyene kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi bizo mu bambere bashikirwa navyo. Bibe byiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.